jewe ndateye akamo umukuru wa se honorable kuba jemvendira ko ni vyiza turumva yuko bagenda bakagira gute me uruhara rwabo sukuza gusa kumva ivyo mushikiranganje nibashireho commission d'enquête yabo nabo n'abahinga barabirekuye kwirondera abahinga babafasha kugira amankete n'abanalize bagasohora icegeranyo turakeneye kubona les commissions parlementaires zisohora ama commission d'enquête yabo bagize nitwe tukuza turabona baza kumbiriza umengo barumvirije barababwiye biraheze non jewe la fois prochaine ntumvise Président wa Sénat yashizeho commission d'enquête parlementaire ngo atubwire ivy'amazone byose n'ibikene byagenze iyo ni paralysationnelle abantu barabusha barahwere sopebo tubateye akato tuti ibintu wabisubije inyuma ayo mafaranga yo tuko turashorera ibintu hanze cari karakora umuntu agitaho dushora ibintu hanze hanyuma sopebo idusubize mu muruho tutari bigere tubona ibintu bitumvikana hari ivy'amafaranga y'agaciro tugaruka ibi vya produit de première nécessité ibi bidanazo bituze byankeneye hanyuma ibijanye na consequence intuze mwese murabona yuko urwaruko ubunyi amahirwe yose urabona bose ariko barahera bagenda bahera za nguvu zacu zose ziriko zigenda umengo ni competition abantu bakubwira ati abavyeyi mu gutererezanya basubira tuti dutererezanye wa muhungu baragiye nta bindi butwirirwa ugiye ukaraba ibijanye n'ibire vy'ama-infrastructure iyo soko umunsi bijya bintu bitangura mu Kayanza barabimbagije jewe ndaviyariza ko bijya bintu bidashoboka mugabo batwise abansi biki sinzi yuko ukuri turiko turaharanira kugenda kwigaragaza nico gituma tutazigira dutinya kuko uko iminsi hera kugenda kuraboneka bijya jewe narabivuze bijya byijya soko ko baje kuimbaza ngo uri kuragwanya imigambi byiza y'igihugu urabona aho bigeze ni ibintu byinshi bya internet ikibuga c'indege abango cyari kibije gusubirwamwo urabona ingwara zo kukunda kugira haramwe by'ama infrastructure bikwereka ko igihugu kiriko kirazamuka ya mapatima ya leta hariho zone économique spéciale ategeza kubakwa hajyanye inyabibo warubonde kugira abantu bazana imitahe uheruka banditse zone économique spéciale iri kabura ikibuga c'indege cyo kibugenda kimaze imyaka mirire kimaze imyaka n'imyaka turiko turabona ko dusigaranye kimwe aho bani ngorane ukabona yuko ubuneje bunamwe bisabe ngo kira ngo biratanguye kwihuta kijya cyari kwacu watwekeye ubu turiko turabona ko bikene kubijanye no kurwanya igiturire hari amaduho twari dusanga tugize imisi turiko turavuga yaraho hamwe yama yo muri za BRB amafaranga y'agaciro bya impanda biri bivuga tukatuti none nyabo mugabo mwarumvise by'umushikiranganji w'ikiga ca leta ari bagushikiriza je ubwanje mu kiganiro natanze jo bundi bijya bintu byo bya budget du ministère de l'agriculture narabigarutse ko ndavyinsista ndavuga ati amafaranga ari mu burimyi n'ubworozi u 60% arenga ari mu vy'imyavu bikaba resultat ari tubona hari ikibazo genda mwicari muravyo nikuze mu BJ miliyaridi amajana angahe mu burimyi n'ubworozi amajana 5 aranga 60% arenga ari mu vy'imyavu ivyo bintu nyabuna ngo teri yose ngo turiko dukora abakoloni sinzi ko umushikiranganji w'ikiga ca leta nawe ari karakorera abakoloni ngira ubu niko twobifata nawe ari kakorera abakoloni rero nibaza yuko izo mvugo zo gushaka guhisha ibintu bibi biri kubirica igihugu wabarundi ariko barayibonda ikinyoma cyo kirakubitirwa ahakubuye ibyo twabigarutse ko kera bivyanaje sana gesa baza kwitwaza kwinshoro zingana nabene kira kiruhago cari gikwiye guhagarara kikava
mu ruho giteza abantu uravye umwanya abantu barimo ibigori umwanya bamara bagira iki bagashiraho ikintu kikanunuza abantu kikabateka kagira gute ibi vy'amabiro y'amazuru amafaranga asohoka kurya s'il vous plaît amafaranga asohoka kurya akagenda uko bakayagabana gute amamiliyadi agenda ariko je nteru akama abantu indongozi ariko bibutse ico no kwita mu gifaransa ni harcèlement bibutse ikintu bita obey ingene cirirwa inyuma y'abantu gutoza amakuru abantu bibwira basubira ayo mahera yeze gutoka aja mu kiga ca leta bakayigina kurya urashobora kubibaza urazi ko ari abantu amakora abadana abantu bose makora duka subira ijya rwa de finance ihindura amakoro ku mwaka utashe abantu b'amahera naho abantu bari muri imprevisibilité fiscale itego amalwa yose aba yaratowe n'ibiki rwa de finance yahindura ku mwaka ugabo uravye kandi amafaranga yasohoka y'amazoni kagenda kurya utangwe decentralisation hari ikintu rero muracari turavuga ibi ahari mu ntuze ibi byuko ibi bya niveau politique ndabigaruka ko furaje amatora igene yagenze ivyo nta ntibigaruka ko byarashatse kwerekana yuko ari umugambi umwe watsinzwe donc wanonse intsinzi uko byagenze kose niko byitwa umwe nyene ubona biganje n'ingamba nta ihari ubu rero ngice bigenda gute umva ubu rero n'inzira zibiri tuzobona izi ntizirenga tuza kuba zibiri swate tadushikeyo canke duki imwe nukuvuga ati ubu nitwe twiharije twenyene nta uri turi kumwe ubu rero tugira igihugu rero atacamye ni scenario canke ati ubu turafise igihugu rero nta uri karatugora reka tugisove tugira ama reforme nta udutangira kugira ama reforme dushatse tugira tuvyura ibintu no mu bashinwa umugambi umwe ntubuza ko rashinde ubunyegereye taze mu by'ubutunzi zijya za Singapore zabaye kurya premier ministre ahamaze imyaka n'imyaka ari umugambi umwe ari umugambi twaye imyaka 30 umwe cyaragiye kuba nizo scenario ubu rero twe tuzoja mu yihe tugira dukire cyane tugira dushikeyo kuzotwisha tukarayo tukanize umurundi wese yarategeza kuraba ingene biriko biragenda nta demi mezire yoshoboka tugira dukire canke bamwe bavuga ati ngo tuti ubu rero no hora shaka kutuza mu bavuze n'imigabe twigije ubu rero tugira tukirye rero canke tugira tugikize peut-être iyo rero mu ndongozi niho tuzoyibonera ivyo rero tubiteza amaso bo niveau sécurité naho tubona ati binaka karere bigera birahindagurika mu mutekano w'akarere tuva gukoresha ubwitonzi n'ubumenyi bwinshi kugira turabe yuko izo ingaruka z'umutekano mu karere zitaremera uravye imigenderanire y'Uburundi na Kongo amashirahamwe dusangiye iki mu by'ubutunzi ngaha niki bikabira genda gutyo muri Kongo menya ati mbe muri iki gihe ibintu byogenda gute uko bigenda kose umubanyi wari we wese umukurusha gutamukunda umubanye kumara umubanyi hari amarwaso historique bwa musangiye niki hari rero mechanisme ziza kwamaho ku buryo ibintu byo gutatana nk'ama escalade muhaduka intambara mu bihugu by'iwacu byagese mu by'ubukene na fragilité politique ibihugu byacu n'u Rwanda birashafise équilibre fragile au niveau interne haba mu by'amareconciliation nibaza rero yuko bifise un luxe yo kwita mu ntambara hagati yazo n'ibiki disons à sauvegarder la paix quel que soit ingene byabigeze gatakaza kuvura yuko amahoro yo haguma no muri kahise kumbure cyuko turiko twagiye turabibona ingene abakuru Uburundi n'u Rwanda byanye bibana mugabo hama haro de tension mugabo ifare voir ingene bagera baragira de conciliation twari byo naho turakuze twarabonye byinshi umubano wabagazana Habyarimana agenda wibuka umubano wabuyana Habyarimana ndawibuka haraba detanse mugabo hamaro mechanisme jurede jo mu kiganiro ndabivuga nti yuko
mu 79 bagazegeza ko yagiye mu nama sommet français franco-africain i Kigali hakabera mu manifestation y'impunzi z'abarundi zari mu Rwanda bagataca mu nama presidentama ataha haraba tension ngabuke bace barabwira bazokurira imuyinga bakabivugana na Habyarimana bakarati urafise impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda nawe urafise impunzi z'abanyarwanda ziri mu Burundi attention twese twore kuriranira ibarajyogwa tubane maho turayingende tubigira tubane maho c'était ça CPG yarabandanije byabuza ko kongo nawe n'Uburundi bwiratanze mwa CPG kabandanye ibene ivyo la haute diplomatie abantu bama barabangena bigira uko n'ubundi ico gihe bacu bagira ico bita sommet sous régional z'imyaka ibiri 85 barahurira imuyinga barasubira bahurira Butare après deza 85 barahurira Ngozi raho je me souviens 87 barahurira Cangugu meme n'igihe FPR iteye kuri Buyoya c'était à 90 harabaye rencontre ya Habyarimana nabo yajya Ngozi muri 91 ati basi FPR nyimbiri kiragira gute ngerageza ntihabe enfront iva mu Burundi ja mu Rwanda mana tumwe burana dusangire yarite nubwo FPR kiratera iva mu Buganda gerageza narapota bengozi onetera mwajetera ico kibarumvikana bwo yaravuga ati okay nta mpunzi abanyarwanda zova mu Burundi ngoze kugura indi froncide zitera muri ntuze sire sada sanambe chipaka shakuja muri fasha FPR ziva mu Buganda zikagenda zisha muri za Tanzania mugaba ta front direct era CPG ra continue CPG yarakotirwa kandi ro Rwanda en crise kandi bagahura bakagira ivyo biganiro donc pour dire que la haute diplomatie sous régionale yamaho abantu ndi ba réalité mu kongera meze mugabo les relations sont tellement profondes ziri mu kazi kubuza shaka kugira ivyo rero niko tuvuga nta ntambara zikenewe mechanisme yo kuba irashoboka kamari cyo ndavuga nti bemore no kuvuga ikintu base kivuga kiti hariho ibiheruka gutegura hari ibitobo bibiri bikomerwa gutegura do stabilisation macroéconomique n'igitabo cyo gwanya ibiturire stratégie de contrôle n'ibitabo nagenda kurikirana gose nibiki ndabibona byose biri mu gitabo yego byita ko biriko biragira biriko byari bitabo birimo bishobora kwirimwa n'ama recommandation mais ico turiko turavuga rero umwaka wa 2026 dusaba kabisa cumvikana leta nuko kuvyukuri hariho ikintu bita ndabisore ngo politique formelle na politique informelle mu Burundi bitandukanye nk'umwizanijo kuvuga formelle na ya madokima tegura twama mu madokima ama vision 2020 ivyereke urwanya ubukene CCRP amapene de urwanya ubukene hariho ivyo 2060 harayo ma strategie mugabo ibiza gukorwa muri pratique nibindi none ivyo tuzoiva mu ryari urabona neza yuko igihugu ingorane kigowe nizo tujya duteye akamurita urongozi kuri w'igihugu ibi vyuko haba politique formelle y'ibitabo yo kuza gupfuka ibikorwa bibiriko birakogwa bibwiza guhagarara we ntushobora kuba uvuga ngo tuko turagira stratégie de lutte contre la corruption ngo tuko turategura ngabwa giture tukaje gitega abantu bakicara gasora document mugabo Umushikiranganji w'ikigaceta yerekanye ibintu nkabirya ukazobona abantu baragiye muhagarara abari bakwiye kumushigikira nyere cyangwa kugira gute kwa tubikorere kukabona ivyihuse none cyo giture ko kigwanywa gute mugabo abantu bamaze imisi n'imisi gitega twicare uburyo mwanya dutegura strategie ama vision kuma twandika ibitabo biriko ubwa mbere byo 2020 na CCRP baba ngo ningo tubikoreshwa ngo n'abazungu ngo ikintu yavuye hanze ngo byo badutegeka ngo reka twitegurire ibyo wacu plan national de développement baze guhindura ikikoyo twate kuma handi turari kuko uncertain mucubona titi shema ibimeze gute
urabona neza yuko hariho ibintu tuvuko biri badahindutse tugiye turatumaya tuvuga ngo twerabuye amadokima ngo tuzoshikyo tuja ntawo turiko turaja urabona ko hari abantu bavuga bati les individus d'abord donc muri kuva hakina ko tuti les individus nyimba ari project nyimba ari iki nyimba ari byose les individus baronki kibonyene ayo windongozi nibiki turonki ivyo wacu nibyo biri imbere direct mwacha kurya tuti ubugambwe nawe donc igihugu kiza kuba nk'ica gatatu cyo amapolisi agenda abanyagihugu ubona baca bagenda baba nk'abakane bomba windushiraho nk'ikintu kikaze ufani go bari nk'abakane dufate nk'impuze by'amazone sivyo ibi by'amazone amahera batanze amakori n'ibiki bagira bo bakigwe inyubako abanyagihugu hariya zo gukoreramwo zibona mugaba amahera aramwe bigenze amoro plus n'oublie pas hariho nabandi ahubwo batsa amahera interana abanyagihugu ngo baterere kuba kazoro umva hamwe hariwe n'amahera zanaterera ayava abanyagihugu nayandava wewe umva muri umwanya iyo priority ibipanze gute mu gihugu iyo ni example amahera tuze kubaka amazuru uwundi nawe nayavuye hejuru aje kubakira abazori yavuye no muri abakora abanyagihugu ati ibyo ni byashigise ku mugaragaro n'ubijejwe wa mbere ivyo ko twavuga ngo tugere twandike strategie tukona nakora ibishugucyo ari bihereraho ikintu cyo bana rero kigira gute kica kikwereka ko après strategie akabigira ikigihe haca bico bita paralysie institutionnelle c'est une analyse twobserve twagize paralysie institutionnelle no kuvuga iki haca bico itovuga kubuza inzego kuziparaliza gukora izo nzego tubona ndazihereko kubera kuti nk'inama nshingamateka to paraliba nshingamateka nkenguzamateka ibiri kubiraba byose nijyari baradushiraho commission d'enquête parlementaire banquete berekane ati abashikiranganji cyangwa ibyo leta byononekaye nibi baze gusohora icegerayo jewe ndateye akamo umukuru wa se honorable wa jevendira ni byiza turumva yuko bagenda bakagira gute me uruhara rwabo sukuza gusa kumvira ivyo mushikiranganje nibashireho commission d'enquête yabo nabo n'abahinga barabirekuye kwirondera abahinga babafasha kugira ama-enquête n'ama-analyse bagasohora icegeranyo turakeneye kubona les commissions parlementaires zisohora ama-commission d'enquête yabo bagize nitwe tukuza turabona baza kumviriza umengo barumvira iki barababwiye biraheze non jewe la fois prochaine ntumvise président wa Sénat yashizeho commission d'enquête parlementaire ngo atubwire ivy'amazone byose n'ibikene byagenze iyo ni paralysie institutionnelle bayibujije parlementaire no rien faire naho vyakabaye ivyo bibaye utabona des commissions zivuga ati reka turemesero ministre twabonye ibi hani ko cyabigiye gouvernement même rega na gouvernement uri kora gouvernement premier ministre nibiki ibijya twari ko turumva ari kararevera ministre des finances ça date du passé ibyo muri 2024 2025 hari ko biravuga date du passé none mu misi heze la victoire président du Sénat c'est umushikiranganji wande yatwara leta est-ce qu'il vient de la prendre ari hajya kubera atwara Sénat non il y a une cohérence s'il vous plaît je trouve qu'il y a une cohérence kandi abantu bose bona barabona ingene impunzi ziko zirakora yuko ari uruzego justice yo unone amadosiye yose avugwa n'iryari urabona justice itangura gukora justice iri mu kazi kayo none sibwo butungane mugabo turiko twavuga ngo ubutungane bakabuvuga n'ubutungane kinospa kugira enquête no gufata abantu ku bintu by'uruzi bakaze
ndaguha akarongo nk'ibyo mu mazone ama infraction arimwe muri nkika yo ku mazone infraction ubwa mbere nzonohere gitabo bite kontra yago farasajya loi anticorruption itegeko rigwanya giturire ry'igihugu muri bya byabaye harimo d'abord favoritisme ihamwe gushaka ku myaka 5 y'umunyoro favoritisme no kuvuga iki amasoko yatanzwe bidaciye mu muco bayahaye nde uwo bayahaye higanwa ryabaye rya ngiki iki kinini Faustin Ndikumana gikoze itegeko rigwanya giturire ry'igihugu ngiri harimo ico bita favoritisme iri ngaha pini discussing gushika ku myaka 5 imyaka 5 y'intuze yo gupfura iyo ni infraction irimo iyindi irimo ni détournement des fonds publics matunga cyanyura urajya amahanga ni ihanwa kuva ku myaka 10 y'umunyoro gushaka ku 20 iyindi ya gatatu harimo concussion gutoza amahera mu bantu kanuzi yuko iyo perception atariyo aramakosa urazi ko amazone azubakwa bije yateguwe wewe uza gutoza amahera nkande onondoki ngire harimo infraction ta concussion harimo kuva ku myaka 10 gushaka ku 20 izi gitabo cy'igihugu utemera amategeko y'igihugu nini kuva ku mukuru w'igihugu hasi n'indatemera amategeko y'igihugu tuze turabe ibikurikira izo efa tuzorabe ico bazangetako kasa amategeko y'igihugu yabaraho nishiriyeho dakoro canke abandi bempoje turaba amategeko y'igihugu yatowe nyene y'igihugu ikibagiciro n'izantuze zawe izo ngo za Cour des comptes ngo Inspection Generale de l'État izo zabushwe kera nguwo bazati Monsieur de la Cour des comptes wogira enquête kuri ya mahera yagiye mu makomine yo kubaka amazone erega nicajejwe tuzogusaba raporo wihereze Inama nshingamateka il faut faire fonctionner les institutions z'igihugu niwo muti ukiza igihugu faire fonctionner les institutions de la République gukoresha inzego z'igihugu zigakora ibisije siniko nango ni PARCEM biza kubikora oya Cour des comptes genda ukora ivyo onye kwizera ry'amatore kuri kurabiko Inzo Generale de l'État bikore hariho n'ama institution ministérielle me mari nabijya bavuze mu amarulation hagati ya Umushikiranganji ca leta aza kuvuga akabunda caza gukontradiza baratwara byumvise bo muri fomi ibisabuza muri defensive n'ibisanzwe ukavuga ati ngene biri kugenda ariko rone ba none nta institution independante contre voir cela busanzwe tuha icegeranyo ca vrai ubukuru de konti niyo tubwira ayo marwasyo ingene ameze canke ikatwereka ati je twagize enquête bimeze professionnel canke audit independant katore ngene bimeze tugane buri sanse guca bigira n'ama enquête yabo ko buri independant de l'exécutif tungana si pouvoir exécutif ni judiciaire aho rero ni ikibazo kiri ngaho ugacugendere mu ntuze no mu yandi ma institution ntuze spécialisé nk'ibi bya OBM usanga zanditse n'ama institution ngaho kugira kurikira ibintu ari nk'ibyo utaruka ugasanga biragora ugasanga bikorerwa hejuru bo ugasanga ayo mategeko nyene ya maranti korisho ndababwiye ari ngaho azo ayo ma infraction nababwiye ko araha bakugira kurikizwe niki ikibazo hariho bimwe bya déclaration de biens biri ngaha urumva bikurikizwe muri bitegekite kuri niryo ribivuga n'abategetsa kubikora atwodondagura na ba mustane n'abande bose byanditse aha séparate poste politique poste technique byo teko riri ngaho hari ama code de marché public babaraho ama code foncier araho hari ama parcelle ndiko biragenda ama code minier araho mugabo twiko turareka ama code minier n'amategeko ngo navuga ama code forestier mugabo ingene abantu bagenda kwiha amashamba bagira iki amakode yose abari ngaho yavuze izo rero ntuze gushazigira gute
bica bigarukira ikindi cyo hinduka kugira iyo paralise de gestionnaire iciba nibi vya usanga ariko aragira ibintu bya mu nzego ugasanga ariko arahabwa abantu akaza batabishoboyereze rero byo kudashira mu cyunga be competition abaronka akazi nyene professionnel abishoboye afite experience byo birakunda ivyo biri paralise institution ko enzimaze kwifisa abantu batabishoboye cyaki bikibazo kigira kabiri acha bacafusa amayirarshi no kuvuga yuko ugiye mu bintu za leta usanga n'umuntu w'umusibartene yumva ko ari bakomeye gusumba umutwara kubera yazanywe n'uyu yagize gute ari warihemvye ugasanga ikibazo agize raporo itariyo bikagora ku murepimanda n'ibiki usigana yeraje n'ikintu gikomeye politiki n'amantu ziri n'uburyo budakwiye za cour de compte kugira ziro nk'uburyo buza kugira market ba commune ega ni yesu yihaye ntuyihe uburyo bukwiye ntuyihe ibyangombwa abantu bakoze birwa bicaye ngo bakore hano tegeza kubaha uburyo ubagende babikora donc ico uri kuravuga rero tuti wibaka rero twavuga tuti umwaka rero tubone ku bintu concret yo corruption dénonciation beho umaragize corruption none bakashaba kuva ariko barabiruka ko ariko baragira gute ngo menace do moro none nibiki iki gihugu kayemwe kuvugisha ukuri tuzohera 60 narime kuvugisha ukuri cubaka tugira barafa seseka icyo gihugu cyo umuvumo icyo gihugu cyo kwamana ngo imvuga kuri kuva kuri gwa gasore ba ndadaye uvuze ati ikukira ukuri nguka ati dusaze gutyo nandadaje ati demokrasi kuri demokrasi nayo intwari bera bw'intwara ati n'ubundi amaraso tugira iki gihugu yemwe nyene nuko kigiye kubaho oya kame kangu umuvumo tuzobukira gute none ubwice tukwa dukura gutyo none abemera imana ibazi ko imana ibona bo ibyo vraiment da dénoncer za kuba cyo gituma kugira dukira abantu buvuga bagira gute nabandi bashikiranganje sonde de nabantuze nababita mu iki naba serviteur hari umushikiranganje ministre ni uri wo service de citoyen ko nyene bo kwambata rupamise de finance ibintu bitagenda bikavuga babana kugira abantu bikosora kandi yavuze ikintu ciza je naramukunze mu de finance naramukeze nyimba nyuma yaravuze ati kugira abantu bikosora ibintu twobigumamwo tubivemwo none tuja kwita mu manga twabona kandi tubona ko ijya nzira ari mu manga turanyine natwe twukira ibindi rero ihinduka iboneke ubunzeyi ubutungane bukore ibi byo kuva mu discipline budgetaire est-ce que ama exoneration bizohera muri umwaka 2026 bitangwa nabi tubitega amaso yama projet horo budget azohera yama projet usanga 10% projet usezizo zirandagata zika 10% ya execution ngo muri mva amafaranga dohomba haba nk'ijya yo gusura mu ngoro akaredi ngene biriko biragenda none tuzamukonya ni projet hose ari kudindira bihinduke bazi ibi ibyo byose bijanye n'ivy'amadovize n'igitoro na professionnel y'igitoro vraiment uduze twara 2026 kwa professionnel urundi gitoro ayo madovize ari karigira yunza ha bavuze ko berbi zigura none ayo zirihe amahera yaje iko butare bariko barashora rero nibuzi amafaranga berbi yo twereka guverinoma berbi batubatse kuronka bagafasha igihugu 2026 bikava mu nzi liberalisation mu gitabaretse ko bategeza kuri liberalisation secteur ya importation de carburant abantu bakidiza igitoro kikabikiza impamvu rupura abantu baguma demi ibyo bizoheruka tikabazo ibyo by'amadovize injira bakareka abantu bakinza amadovize abantu bose biza amadovize ma exportateur abakora iho hanze arundi bakorera hanze abarundi bwese bushaka gufasha igihugu ufise nyene amadovize ire mu gihugu nakora iho hanze amadovize yire trakire nawe leta rero ayukura mu nzahabu nawe yazane igihugu izokira liberaliza abantu bindiza imitahe bazana imitahe bagire n'abarundi ubwiwacu ushorera ikintu hanze yinjiza umutahe ufise projet yagiza amadovize yinjira
uri umu expert ugakora hanze kiraka amadovize yinjize mu gihugu sivyo none yinjize mu gihugu tukizi mugabo nawe leta ibi byuko amayempo aba export hanze yaje adaca yinjira mu gihugu bamwe basanga export hanze amarakasi